mbega murazi burya kubitangaza byakorewe abatizera. Ibitangaza burya Imana yabiremye yabishizeho kugira ngo abantu bizere. Hariho umuntu wobwira Yesu ukazosemerera ukazovuga ntapfe yemeye ko uyo mwama abaho, ntapfe yibaza ko Imana ikiza, ntapfe yemeye ko Imana izura, ntapfe yemeye ko Imana itabara. Imana atereka shareka gushika habaye igitangaza nawe abona akavuga ati kabisa iki kintu ni ikintu kirenze ubwenge bw'umuntu, kirenze ubushobozi bw'umuntu, ati n'Imana yagikoze akabona. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, uri umwizigirwa kandi uri umunyabuntu. Ntumeze nk'abantu kandi ukora nk'Imana, kuko we ukunda abantu bawe kandi udatoranya ku butoni. Ugwishiriza imvura yawe ababi n'abeza, ukakiriza n'izuba ryawe bose. Rero muvyeyi mwiza n'ubu ndasenze ngo izuba ryawe riturasire twese nk'abana bawe, kugira ngo tugendere mu nzira zawe tugororotse. Ndagushimiye kandi ndakuninaje, icubahiro cose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi yavuga ngo arahiriwe uwizera atari ko arinze kubona. Haleluya. Hariho abantu bizera atabitangaza birinze gukorwa, uyu arahiriwe. Haleluya. Reka dusome muri Yohana igice ca 20, turasoma kuva ku murongo wa 19 dushikane ku murongo wa 25. Nuko kuri uwo munsi bugorovye, niwo munsi wa mbere w'iminsi indwi, inzugi zari zugaye aho abigishwa bari kubwo gutinya Abayuda. Yesu araza abahagarara hagati arababwira ati, amahoro abe muri mwebwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza vyiwe no mu rubavu. Maze abigishwa baranezerwa babonye umwami. Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwebwe. Nkuko data yantumye niko nanje ndabatumye. Avuze ivyo abahumekerako ati, nimwakire mpemu yera. Kandi abo muzoharira ibyaha bose bazoba bababariwe, ariko abo mutazobabarira bose ntibazoba bababariwe. Ariko Toma ariwe bita ihasa, umwe wo muri bamwe 12 ntiyari kumwe nabo aho Yesu yaza. Abandi bigishwa baramubwira bati, twabonye umwami. Nawe arabishura ati, nintabona inkovu z'imambo mu biganza vyiwe, ngo nkoze urutoke rwanje mu nkovu z'imambo, ngo nshire urushi mu rubavu rwiwe, sinemera. Amen. Yesu amaze kuzuka, amara iminsi ariko ariyereka abigishwa biwe. Turabonye ngaha ayeko bari bicaye hamwe, bakabona Yesu arashitse, batabonye yinjira mu muryango, batabonye aciye mu idirisha, ariko bakabona paf yikubise imbere yabo. Hama ngo aravuga ngo amahoro abe muri mwebwe. Haleluya, haleluya. Arasubira ubugira kabiri ngo arababwira ngo amahoro abe muri mwebwe. Bantu b'Imana, amahoro arakomeye. Murumva mu kintu Yesu ubwiwe, ikintu Yesu ubwiwe yavuze akumva ni ikintu kimaze gikomeye yoha abigishwa biwe, ni ikintu citwa amahoro. Haleluya. Ni ikintu citwa amahoro. Akanumvise no gacishamwo, ntiyari yo nasije ko siyo titre twari twavuze, mugabo ndagomba kuvuga ku mahoro. Ndagomba kuvuga ku mahoro. Sinzi gituma ubwo mpemu w'Imana hari uwari kwaraganiriza akakanya. Wirinde ikintu cyose gishobora kugutwara amahoro yawe. Bantu b'Imana, Yesu igituma yavuze ngo, navuze mu ijambo ryiwe ngo ndabagabiye amahoro, ngo amahoro yanje. Si amahoro asanzwe ko hariho
ikintu kiguha amahoro, kandi ico kintu iyo ukibuze amahoro akagenda. Ariko amahoro Kristo yahaye abigishwa biwe, nayo yaduhaye natwe ko turabigishwa biwe, n'amahoro adahagaze ku kintu icyo ari cyo cyose, n'amahoro atanyiganyiga, ntanyiganyizwa n'ibihe uriko uracamwo. Ibihe vyirabura, amahoro ya Kristo arakuzura ukumva ngo ibyo bihe vyirabura hari ibihe vyiza bigiye kuza. Uriko urarira ukavuga ngo ndiko ndarira mugabo ejo mu gitondo nshobora gutwenga, nshobora kuririmba. Haleluya. Amahoro yiwe ni nyishu. Haleluya. Ni nyishu y'ikibazo cyose kije. Ubona ikindi kiza muri ivyo. Ayo mahoro rero niyo ariko aratura kubigishwa biwe. Ngo baca baranezerwa, baravuga ati kubona umwami wabo, baranezerwa cyane. Rero umuntu ngomba kwigisha ko n'umuntu yitwa Toma. Haleluya. Toma ngo siho yarari igihe Yesu yiyereka abigishwa biwe, atashe baramubwira ati Toma, turaza amakuru. Yo Yesu twamanye, ya myaha yatugendeye, atereka bashani mureke. Ati mwamubonye he? Yo uyoboneka gute umuntu bishe? Ati jewe kugira nemera ivyo bintu, kugira nemera ivyo bintu nuko ndabaza nkobo zo mu biganza vyiwe, nkabona na za mambo zo mu birenge. Ati nkabona na ryacu mu ryo mu rubavu, nkikoreza mu kuboko nkavuga kabisa nkabyumva. Haleluya. Yesu nawe kubera umva aratuzi twese, ivyiyumviro dufise, kwizera dufise, gukekeranya dufise, arabizi pe. Aravuga ati reka nsubireyo ngene ndamwiyereke. Ngene ndamwiyereke. Abantu batoma nabo barakenewe kubona ibitangaza. Mbega murazi burya kubitangaza byakorewe abatizera. Ibitangaza burya Imana yabiremye yabishizeho kugira ngo abantu bizere. Hariho umuntu wobwira Yesu ukazosemerera ukazovuga ntape yemeye ko uyo mwama baho, ntape yibaza ko Imana ikiza, ntape yemeye ko Imana izura, ntape yemeye ko Imana itabara. Imana atereka shareka gushika habaye igitangaza nababona akavuga ati kabisa iki kintu ni kintu kirenze ubwenge bw'umuntu, kirenze ubushobozi bw'umuntu, ati n'Imana yagikoze, akabona kwizera. Imana idufashe. Ngo Toma Yesu atarasubira araza, hanyuma aramubwira ati Toma, ati nyereka, ati reka Toma, ati wizeye kuko ubonye ibintu bigaragara. Rero umuhigwe bantu b'Imana n'umuntu yizera atarinze kubona. Haleluya. Uyu arakora ku mutima w'Imana gusumba umuntu yizera ariko abonye ibitangaza, yabonye ibintu bigaragara. Rero Imana idusaba kwizera tutarinze kubona. Ngo nitwumva, haleluya, nitwumva ijambo rya Kristo turyizere, tumenye ko ari iry'ukuri. Si imisi yose ibitangaza byorinda gukorwa, kandi Imana ibonye bikenewe irabigukorera. Mugabo biradusaba kwizera. Ngo umutima Imana ishaka kwizera utarinze kubona. Urabe nk'umugabo nka Aburahamu byarafise kwizera gukomeye. Aburahamu gusa arumva ijwi, atanu wigeze amubwira Imana yaremye ijuru n'isi, yumva ijwi rimubwira ngo Aburahamu haguruka ugende mu gihugu nzokwereka. Aburahamu nta kindi kintu Imana yakoze kugira ngo ahaguruke. Aburahamu arahaguruka aragenda. Ariko murabe nk'umugabo nka Mose, Imana ikamubwira Mose haguruka ndagutumye. Ati jewe nogenda gutete kare imbere ya Farawo jewe. Ati wapi? Ati Mose ni jewe ndagutumye, nzomubwira iki, nzomubarira iki? Ati okay, fata iyo nkono ufise yiterere hasi, ihinduka inzoka, subira uyitore. Ati nizogufasha. Ati fata ukuboko kwawe gushire mu kwaha, shira mu kwaha, ukuza kuzu yiki imibembe, subizayo, ashirayo. Ati ni jewe. Noneho nzovuga ngo witwande ngene yahaririye n'Imana ibimenyetso. Imana iramubwira, turamubwira ngo ndiho.
uti Imana yabasogokuruza niyo yantumye. Haleluya. Ariko umugabo nk'Aburahamu ijwi gusa aragenda ngo umutima Imana ishaka. Haleluya. Kwizera utabanje kubona, ukizera Imana, ukizera ko ijambo ryayo rihagije. Haleluya. Ukizera ko ijambo ryayo rihagije, ukaryizera kandi ukamenya ngo iyo avuze ibihemutse ibi ni ivy'ukuri, nta kintu na kimwe kizotuma ivyo yavuze itabishitse. Haleluya. Haleluya. Reka dusome muri Yohana igice ca 20, dusome kuva ku murongo wa 26 dushikane ku murongo wa 29. Maze imisi 8 iheze, abigishwa bari mu nzu ukundi gushasha, na Toma bari kumwe na Yesu. Araza, inzugi zari zugaye, abahagarara hagati ati, amahoro abe muri mwebwe. Maze abwira Toma ati, zana hano urutoki rwawe urabe ibiganza vyanje, zana urushire mu rubavu rwanje, ntaco uba ubutizera, ariko ube uwizeye. Toma aramwishura ati, mwami wanje kandi Mana yanje. Yesu aramubwira ati, wijejwe nuko umbonye. Hahiriwe abatarinze kubona yamara bakizera. Mwumvise? Yesu aravuze ati, Toma, reka ayo majambo yawe, uri kuvuga ngo Mana yanje, mwami wanje, ati nuko ubonye ibigaragara. Atari karahiriwe, arahiriwe umuntu yizera atarinze kubona. Haleluya. Twizere tutabanje kubona. Bitangaza n'ivy'abana batoya, ariko umuntu akuze ntarindira ibitanga, arizera agategeka, akamenya ngo iyo dukorana turazinanye. Murabe nk'umugabo nka Eliya. Eliya yabwira Ahabu ati, Ahabu, kubera ibyaha byawe ubu ndahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6. Umwana mwizura ati, umuhungu yari amenye pe, ati nanjye reka ndabikora. Haleluya. Kwera arizera neza ko iyo bakorana idashobora kumutetereza. Yoshua ariko urugamba aragwana ati, aba bantu ndabamara guti, izuba rikarenga barahunga. Avuga ati, wazuba ndaguhagaritse aho nyene ugeze, kweze nawe aho ugeze ntimusubire kubusha gushika mejeje urugamba. Imana mwijira ati, umuhungu arasaze, arahagaritse systeme nashizeho, atari kongira ndabikore kuko yanyizeye. Haleluya. Imana irahagarika izuba, irahindura systeme yashizeho. Rero Imana irashaka ko twizera ibyo tuvuze, tukamenya ngo ibyo twatuye Imana irabidukorera. Haleluya. Haleluya. Na Yesu mwumva ko abivuze neza ngo Toma aramwishura ati, mwami wanje kandi Mana yanje. Yesu aramubwira ati, wijejwe nuko umbonye. Bakubwiye ariko wanse, mugabo kubera umbonye uri mpayagiza ngo ndi Imana ya umwami wawe atoya. Ngo hahiriwe abatarinze kubona yamara bakizera. Muntu w'Imana, ndakwifurije yuko wizera utabanje kubona, kuko umwami wacu nibyo dusaba ngo twizere tutabanje kubona. Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mana y'imbabazi n'urukundo, shimagizwa kuko urabikwiriye. Uri Imana itugirira neza buri munsi, n'abanyantege urabakunda kuko wamushaka kubashikana ku rugero bagatahura icuri n'icyo wabagize muri wewe. None mukunzi mwiza, natwe turisengera ukomeze kutwagura mu kukwizera, ntidukekeranye, ntiturondere ibimenyetso kugira ngo twizere, ariko twizere kubw'ijambo ryawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.